ibi nivyo babahendesha abagabo bose ukumva wirirwa mu bagabo abagabo bose baza bahigikeriye amabibiriya dusoma ibinyamakuru ruguru ntibakivura rero Filipo za baraye abantu bashiraho muri garage uca bakira n'ibyo bintu bishiraho nyene mama yatunuje benshi ntiyamenye ko imana ariyo kubaho ko mwijuru hari imana mureke imana imanzi mwigisha navuge ko yubasha imana ndubasha imana umukozi w'imana usikarose n'abantu ngaha usikarose n'abantu baza kwinca ngaha yarakubwiye ko kamera ndaro urakabura amafaranga urakabura amahera ndabikubwiye mugabo wanda sigara igikoko pastor ya Jesse nkivuga yaba jewe basiyanuka nkabyemera ariko umwana pastor akivuga ihangane imana yaguhaye wewe kubaka hejuru y'ababigeme bose yaguhaye urugo ibona kupfi wihangane ese ari kungoma turi ngaho kugira tugufashe gusenga murakoze cyane yewe aba bagore nibikinga kila siku umugore abagore umwanya be mu masisi sohoka abagore batagara aha niho habera inama z'abagore hasigaye habera inama z'abagore hemwe bafansi muracari ngaha kumara tumbira abagabo wanyu niko eba je sinzi Wera gitale Uruma musumba byose Soso Uriko muriga? Ego. Biriko biraza? Ego. Shishikara muri gakondo. Ego. Kandi ubwire Soso. Sa. Hamwe umenye uyu mwaka hari ikintu gukorera. Kyo gukora. Soso. Sa. Umviriza ku mugoroba ndagomba tujana mwe na mama wawe. Ndabanezereza. Ego. Siko? Ego. Sawa. Mpamagarira mama wawe. Ego. Ndati. Sisi mwaza kuri tukamagaheza macha munyarutsa shaka kugira mufungure sibyo ego turahetse Nese
none koravye ndaryoherwa cyane kuba bisa umugore mwiza. Sheri iyo nza kuba nararavye mu maso nari guficumikanya, ariko umugore aciye ku mavi n'umugore mwiza. Sheri nandi ndanezerewe cyane kuba turi kumwe birandyohera. Nararose umugore hanagura sheri. Eka ndaje gushaka ibifeshe reka, ariko nturabwire sheri by'ukuri ndanezerwa cyane n'ukuri managira ikintu kidasanzwe ko mu mugore nkunda nawe akankunda mbota ibintu biryoshye gasheri cyane. Ikindi nacyo kinezera nuko nahuye nawe Imana ikaduhuza tukaba tubanye mu rukundo no mu mahoro. ariko shiguma ndakubwire ngo byaciye ku mavi umwana we sheri ikintu cyose nzokora nzokomeza gushimira cyose. Sisi Sisi icyo wakize Sisi uri kuriga Soso bose ababyeyi bameze neza cyane. uretse ko agenda ndera ko papa na mama bicara hamwe bakaganira nkabibura, nkarondera ko papa aza kunyagisha nk'uko nabonye kuyagisha nkabibura. iyo nza kuronka ababyeyi nkawe ndumva yuko mba mbayeho neza mu buzima bworoshe ndyohewe nk'abandi bana. Yo Sisi abavyeyi bawe nuko bameze. Jima mwanje n'umwana mwiza, Imana yarampaye abavyeyi beza cyane. Barantembereza, bakangurira ibyo nshaka, ibintu byinshi. Soso umu nawe sha Arimani zodukurako agasuzuguro, arimani zodukurako agasuzuguro, twebwe abakoreye Imana. Arimani zodukurako agasuzuguro, nubwo harimwo amarira Arimani igiye gutabara. Bene data nubwo harimwo amarira Arimani igiye gutabara. Arimani igiye gutabara, Arimani igiye gutabara. Nubwo harimwo amarira Arimani igiye gutabara. Mana ubuzima mpaye ndabugushimira ariko buragupfa. Akwiye kumpindurira ubuzima, ndi umukozi wawe nama ndiko ndagukorera Mana. Mana yanje wenza kunambaho, Mana yanje wenza kunambaho. Naho ubukene ari bwinshi amarira ari menshi nza kunambaho. Naho uruvugo ari rwinshi n'agakengerwa ari kenshi, Mana yanje wenza kunambaho. Mana yanje wenza kunambaho. Mana yanje karibu pasi. mahoro wakomekiza. Karibu. Mahoro cyane pasi. Ni sawa? Ego. Murakoze. Musanze hano ndiko ndategura gahuzo pasi. Kino kiora kindoka ngomba gukigabanya ndiko ndanyuzura ahantu. Pastor. Uje nari ndabakeneye. Nubone nari nciye hano kubaza. Murazi yuko tutari bwabonane kuva Imana intuma kuri wa muntu hariya. Ego. Ukuri nariko ndavyiyumvira. Kandi ndumva n'umutima wabari. Pastor muri iminsi hari ukunda abantu bitegereza umuntu bakaraba inda, bakaraba ingene yambaye, bakaca batahura ko ari umukozi w'Imana. Kuko yambaye neza, kuko yari yagahaga, kuko yamakumata. Ariko twebwe tugenda twambaye imwe dufise imwe, urabona nk'ubona bagatega ku mukenyezi.
iki kirandoka ngomba kukigabanya baca badukenge bakagira ngo ntidukoreshwa n'Imana ariko ndahumurizwa n'Imana iyo nsenze ndumva ko hari Imana izodukura akagasuzuma ngomba kukubwira icyo nabonye hariyo yantumye kuri wa mugabo kirafyefyetura narashitse pasi aranyitegereza urabona utu turato twanje nitwarane nambara utu nari nambaye niki nyene nafunze n'imigozi aranyitegereza rero ku maguru arandaba arankengera pasi ko mwambara neza burya nibaza ko Imana bateye iteka mwebwe ndifuza ko Imana bihinduka ko abantu bakeneye ko umuntu yambara neza rero bahanurira ndifuza ko Imana bihinduka yarampaye umugere pasi ako kunkura amenyo Imana ikirafata aho narashima Imana kuko Imana yajyanye nanjye ngo pasi mwarakoze kunsengera pasi anteye umugere mbona Imana yawufashe akumagira abwira umugore ngo kuguru ndabwira Imana ni Imana fata Mana fata kuko nabonye ko nanjye agira nabi munyuma ndamusenya ni Imana hariyo ntakebwa nza mbona none hanunze ukuboko kuguma hejuru harakoma induru umugore waratabaza ndavuga nti Imana yajyanye nanjye ndashimira Imana ndayicyubahiro munyuma mpegeye kumusengera pastor erega naciye naravye ntinkaguma ngaha nawe nyine ashobora kumera nabi cyanda nyaruka ndasohoka cyanda azimana abanye nanje nubwo biruko ndashimira Imana ariko ibi ndabona ko aragakenge ko Imana yakuye kubihindura pastor ariko gamuntu w'Imana ibyo vuze ngo mwaho wabisanze kwakira vyevyetura ego ni ibimenyetso bigaragara byabaye kwakira vyevyetura ego ariko nakubaze gatoyi none ubu buzima warabubaye mwukunyene n'umwongere wawe ni wanyegera ngo uze tuganire pastor mwatwigishije ko ata muntu w'Imana asega ko umuntu akwiye gushima ubu buzima nyene arimo akabwira Imana ati ndagushimiye ko naho umuntu yoba ari mayibobo akabwira Imana ati ndagushima ko ndi mayibobo nanjye yagumye shima ariko muntu w'Imana ndumva nemezanywa n'ijwi ryo mu mutima hari Imana igiye kugukorera amen kandi ukorana n'Imana surinda kuba afise inda canke yambaye neza ndetse kwakira vyevyetura naragiye nambaye neza kositime sindazibuze ibirato vyiza sindabibuze ndabibona ariko yaranyirukanye namwebwe arafatara urabona ko nagize ngoranira iginya rikavayo ego ariko siwe yarikuyeyo ariko agira kureyo niri pastor namubwira Imana iramfasha cyanasohora gatwe kuko ibyo nabonye ku ginya rya mbere sinobibona ku ginya rya kabiri sinagumye ngira ngo yankengere bivanye n'ingene nambaye bivanye n'ingene nsa n'uturatura nambaye namwebwe musanzwe niyahaye agaciro umuntu canke aha agaciro kiri muri we ntiyamenya umuntu Imana izikoresha uwo ari we kandi Imana nizo gukoresha ngo nuko wambaye kositime nziza ariko ikiri muri wewe nicyo gizotuma abantu bagirana bahembuka pastor Imana imbabariye cyane Imana nigiye kwitwararika cyane no kuguha impuzu ikibazo si ico habwo Imana igiye gukomeza ikiri muri wewe kuko abantu benshi bagiye kugihembukira amen amen Mana yanje we nzakunambaho Mana yanje we nzakunambaho ariko nakubwire ndumva no gusengera kugira ngo aka gakenge Satani yagumije hejuru ubuzima bwawe kandi uhindure n'imvugo amen hindura ururimi uhindure yangaje ugati Imana ndagushimiye hejuru yo gushima ibyiza bica bitibuka pastor musenge Imana impinkometse kandi shoboze ngiye kuyumira ko no warubise Bibiliya irambwira ngo Yobu amaze kubura abana indwi b'abahungu bajyamye mu nzu ibiziga bijyamye mu nzu n'abakobwa batatu bajyamye mu nzu aba ngo navuye mu nda kwa mama nambaye ubusa uzosubira mu nda y'isi ataco ntuhaye ibyo ni ndeyo bishobora gushima hejuru y'igeragezwa yo kubura abantu gushima hejuru yo kubura ibintu musengere fukama hejuru y'ikibazo Satani wibwira ko ufise ikibazo reka tuyibwire ko dufise Imana siko fukama Mana ugororotse
ndagushimiye. ndarushe n'amasupize yawe hano nakondosha friend ndakubwira ni hafi hera ndakwereka urabona iriya nzuriya baniya ijya shokora no gira urabona umanutse urabona iriya we nawe n'amazu y'abandi nigizi kinonesha ijya nshaka twubaka ijya no apana iriya yo haruguru juste ijyanye n'ijya ka vert citron yiki muri rya juste ya jaune kuntu ukunya ndayibona wow shiri ni nziza cyane nkasishashe ijya nshaka twubaka pe ni nziza cyane bro urabibona kugira ngo twivuriwe ariko rero hajya nahite sahandi impande ya kirafyefyetu bo juste ni haruguru yiyo gatoya kirafyefyetura mama juste aba hepfo ya tuzogura cyane twubake nyine hirya nyinshi bivuzova n'ibishaka tugure cyane twubake shiri jambo na twafuma tuyiko ko kubaka abizo dufata umwanya amahera hari ikintu nibutse sheri urazi ko ndakunda ndagusabye tuzoja no kwakira bisefyeto sweetie ugomba ryari kubera mwene misi sagazi kenshi ngomba dukorere ku mwanya kubera akazi kukazi baba bashaka cyane umusaza wacu ariko vraiment ndafise ikintu ushaka kumubwira ingeso ziwe zirandengera ejo twaravugana na mama Sisi sheri yarambwiye ibintu ndabadesi ndimva ati eske uyu ni wa muntu narinzi akiri muto ndamuzinga nameze arabajya umutima abatuka mate midi soir nico cayi niyo ratio nico atuka mama Sisi tukasisa tukaleye Sisi none ko mazi imisi ari muhera yarandaye ati nambwe ati Sisi dutaye muhira mama araje gutora acara dukararira arambwa ati je sinshaka kuja muhira papa aratumereye nabi cyane sita dino two shaka she tuzojana yo turako ari cyo twumufasha upanga jana reka tuzogenda ja permit tuvuye mu misi nari akazi kenshi ariko kubana ko ndashire tuzogenda nafisha she Soso. Amagana abandi basezere. Soso. Sama. Yes, ashimwe papa. Amen. papa Mama Soso. Ngiye kuja mu bikorwa by'Imana. Nifuje kugira ndabasezere. Yego. Hamwe n'abana. Mama Soso. Nagomba ko tugenda dusengera hamwe kugira ngo
musigare murasengera nge mugikorane musigare murasengera kugira ngo imodoka ngiye kugenderamwo ikikizwe n'abamarayika ariko mu masoso sinovana namwe ntababwiye mu masoso sinicuza kuba Imana yarakumpaye uri umugore mwiza umugore iyo namusize mu rugo uko namusize mu rugo ibyo sanze mu rugo usanga bimeze neza abandi bashinga naye babo bagenda n'ibisebe kubw'abafasoni babo ariko ngomba nakubwira wowe sinicuza kuba Imana yarakumpaye soso sawa nawe uretse ko ndagukunda cyane kandi ushikare kwama ivyamwa vyiza byo kugororoka utazosiba gusenga Antia sa papa uretse ko nawe ndagukunda ego ndakwingira ntuzugore mama wawe aya kandi uzugumukizwa mwiza papa ndakijijuna nawe nubizi nawe urasarisha reka dusenge Mana yo mwijuru Mana ugororotse Mana yagera mwijuru turagushimiye kubw'imbabazi zawe ukuntu watugiriye neza ukuntu waturamukije ukuntu wabanye natwe wari muri ryashu ukabunda mukirisha umuryango amahoro twe n'umuryango wanje turatanze icimwe turavuze ngo mu izina rya Kristo Yesu ishimwe n'irigaruka iwawe turavuze ngo shishikara kugira neza urugo rwanje ushikara kugubwa neza gusigarana amahoro naje iyo ngiye kugenda ujane naje papa ndagomba ngo iyo ngiye kuja aba ari kiganza cyawe kigaragara gusa ubushobozi bwawe bumperekeze umuryango wanjye ndawusanga amahoro kandi abana banje bose ndabasengeye Antia Soso abo bose ndabasengeye urakoze kugiye kubasigarana nabo satani wigize kure y'urugo rwanje urakoze papa urakoze kugiye kubana nabo urakoze kugiye kujana naje urakoze kukoze ni muri izina rya Kristo Yesu dukoma amashi amen Soso sawa kugira urugendo rwiza uzogume kuriga manura nakubwiye ego kandi bizotunga ubukumi bwawe Antia sa papa uzumvire mama wawe ego niho hari ivyamwa vyiza sawa kandi nzogusengera sawa kera murabizi kuba murabizi sawa mama Soso Soso ego ngiye urugendo rwiza Imana cyane namwe ego kandi muze mwataramukiriza tiyamu cyane tuzobatangira intasho mugendere mafuta y'Imana mama Soso genda ugume ku mafi ikimana izokora zoba twafatikanije nawe amen sawa sawa Sawa. nihenze we ntwitwa Sisi Ego nitwa Sisi. Ko ntakumenya. Oya. Imana yakunyeretse mu ndoto maze kukunyereka umugore wanje nararyohewe ico gihe Sha uraraba neza gutenze ko nta mani ivuga ibyo. jewe nihenze Uraraba neza. aho bwingo Oya nde. aho bwingo bwingo tuzo ingo Nibiki ku mwana wawe? Nibiki ku mwana wawe? none Reka we. Nibiki ku mwana wawe? nibiki ku mwana? none Imana siyo yabimbwiye Nibiki ku mwana wawe? Imana siyo yabimbwiye none ugira Mwana wawe. Mwana wawe. Sisi, yarikagirani. Yarikagirani gushika. Ariko arumvira ngo Imana yagutumye umwana wanje.
None gutuma ku mwana wanje. Sisi ngo tutaha. Uramuzi ujya muhungu? Oya. Je tuzokwerekana. Ko dutaha. Gushika ubu je tuzokwerekana. Be andi waranteye ubwoba ni ibiki ko wantelefonye hasi no hejuru urambutse amahoro ni ibiki reka shareye ahafise ikibazo nyabaki reyi urazi ko dusohokana tiki ego ivyo ndabizi ufise inda yiwe ufise inda yiwe uri umwana wa pasiteri ndumiwe bre reyi ahubwo fasha kuyikurayo sa ugiriye ukureyo wapi vrema ukora ibyaha bibiri oya muvyara yireka iyo nda vrema ahubwo mutelefone muvyumvikane muraho ukuntu mubigenza n'andi ibintu byo kuyikura wapi vrema wica umwana oya ico ca wapi mutelefone ndamutelefone tuvugane ego vrema mutelefone muvugane ubimubwire ubimuyagire bya al wishe uri he she ndagukeneye ikintu tuvugana ndagukeneye cyane wari kuraza nyaruka rero ndagukeneye turi kumwe n'umugenzi sanga hanze y'urugo sawa aremeye ariko araza ninge tumurindira ndabimubwira habwa imana ishimwe ko akwitabye reka tumurindire reka turindire sore tendagiye No chugenda. sawa dusubire Ashe kuntelefone umenga ni ibintu byihutirwa sana. she niki nashaka kubwira Chiza. yego Wow. Niki. nashaka kubwira ko Ambanira. nashaka kubwira ko ufise inda yiwawe Sa. kumenga urahindutse Inde. none urabyijijishije Inde. ntabyutsi Jewe. ntuzi ko twaryamanye Fisi imyaka ingahe? iyo ufise yose Twarutamena. Jewe. noneho ntabyuzi ko twaryamanye ufise inda yiwawe nimba utanyuma Cyangwa ufise inda naje ndayifise inda. inda ndimwo babiri turi babiri Yande ariko. Namba ivyo rero je wampamagariye ari ivyinda. Je ntituri kumwe. nibyo ngiriye Ndakugiriye iki? Urimba wimenya. ntituri kumwe gute ega Urimba wimenya. ufise inda yiwawe kiye Umvira ndakwereka urimba wimenya. Kandi dekura. none urampevye Umvira dekura. urampevye Ndabwiye dekura. Urampevye. Dekura.
n'amahoro. Ego. Mubiki. Ego. Uvuze gutega mama. Uvuze ngo afisina. Yo. Nta kundi. Anti yarankojeje mu bandi ba pasitori ndapfuye. Mbe mu bagabo nzobayo gute? Mu bandi bakozi b'Imana nzobigenza gutega yemwe. Bizongora kwigisha abandi. Ariko wanti mwana. Ariko anti umwana wa namukunda namuko ariko ntaco Satani cyagomba ku rugo rw'uwanje ariko ntaco ndakubona bro ndamara kurondera ahubwo igana ko ndera kuzinzu ninde shima ndegosha kubona ndegosha biti mama wakomeye sini ni muri none shima mura ndashima ndakubona nanjye ni muri why ego biri gute no ndashima ubiteka urabona ko ari sawa niba ntore ko ashite ndabi asha ndabona irangi ni ryiza vraiment umva rero je ndarushe ariko ndakuzaniye umwana ngira wamubonye umwana ndamubona nanamuzanye kwari kuturamutsa bisanzwe cyangwa namuzanye kumvo namuzanye aze kuramutsa abavyeyi kandi aze ni wabo nuko nta kibazo baba bari kwanjye okay ni sawa n'umugisha uburyo buriho uburyo burahari vraiment Imana yarampezagiye kuva mvire hariya vraiment sinidoga ni sawa ndumva amahera ariho nuko numva nta kibazo uburyo buriho kabisa ariko vraiment turashima kana kintu narimo nyine z'umwana wanjye ndamwizeye kuri si kibazo vraiment amahoro ni mpore okay namubonye turimo muganira turayaga na bofe ngahanye Boferoni ni mpore uyu nawe nibi umwishe usigaye muri oferena ba kubera none abantu bose bazi wawe ugira umureze nkana byakabaye kera je wawe yabiwanje nawe ufise ireri wawe rega je nditahe kubera iki wihuse fisi byo nkora karibu na gatabukara umuramutse ntumva ko byabindi nakubwira bibaye nimwirerero none wumva data mukuru wawe umwana wawe n'undi mwana mbonye ndamukije none canke yarangise kuruza ivyo yakubwiye umugore wanje yakubwiye madame wanje urya mushikawe yarambwiye ko wakiriye so wani uri garage y'imodoka ibyo nturabikoze vyo muri okay urumva bice bigenda neza mbona warubatse inzu nziza urumva we urumva waciye umuzana ucushiramwo umva je urumva
umva jese sawa wumva yaba rero icyumba cy'ubuyongera waramaze kubaka birimo genda nagiye kwanza urumva nta majambo menshi tuyaga kandi gusa nakubwiye nuzi urumviriza amajambo y'abagore kuko uzosanga ubaye ubuzima bubi cyane naho ubona ufite inzu nziza nisubiraho narisubiye kuko narabyaye sisi ntiwamubonye urabona sawa ariko naza gutorane mubwire umugisha naza gutorane sawa tuza gutorana umuntu wateza gutorana sisi yoga wa myamo yamuko sawa ugeze mwiza narumve ashara gusimura nini oya bayiboshe sawa yego ewe mwana w'umuntu ntutinye kuko ndi kumwe nawe nakubwiye ko nzobana nawe uzoba uri mu mahwa canke mu mikere shikuhumuriza umusavyi wanje umubwira uti yibutse gusenga kwawe utabonye amosozi yawe uti yibutse ibikorwa by'urukundo wakoranye umunezero ukomeye mu nyonga ziwe utakuyaga kengerwe wakengerewe mu rugo rwawe ubwira umusazi wanjye uko ni jewe uhoraho mvuganye nawe mwana w'umuntu. Papa Soso. Sabi. Wibagiye programu y'abantu bavuga bashitse bava baza. Mama, yuno musi. Rujya rugo amasisi. Ruratabawe. Amen. Buri gihe naringa ndivyimana yakirangirika. Mu nsosi. Rujya rugo gwatabawe. Amen. Ariko mama Soso, iyo nza kuba ndi wewe nari kutabira amen nini. Reka nitabire amen. Kuko ndanezerewe. None. Nyarusa no kwitegura kurabona. Mama Soso. Oui. Nukuri. Kwigabura kwigutabara cyane. Nayima. Nzobikora. Haka kakiri kabatayiwe. Hari ibintu tutagomba kwirengera yako. Mama Soso. Yuko dufise umugore nkunda cyane. Ariko nibaza akagutashira ko nibaza ko Mama Soso. Ugashigaruka. Nta kibazo. Kuko hari ahantu ngomacanja. Kuko Soso, ni sawa. Birakumatse byinshi. Ego. Karibu. Niho wacu. Ego niho bari. Ego. Ongeza
Mama Sisi. Amahoro. Ni sawa. Kazi cyane. Amahoro gaye. Ya. Murakomye? Turashima kazi. Ndanezerewe cyane yo kubakira muri Nurubuga. Sikubye murumva Sisi. Ndaryohewe cyane kuba nubaronka mwese. Nije nabatuye ko kugira ngo tuganire. Kandi nabyarasi. Mama nabyarasi. Yarabizi. Urubizi ko muhurira gana mu basisi. Oya. Nabyarasi. Ntabatebeje. Nagomba ngo tuganire ikibazo cya Mama Sisi. Muriko murabyumva. Tumufashe kumusengera. Iyo umutwaro wikorewe n'abantu benshi bugize uwawuka. Siko muvyumva? Nimba ingo zanyu ziguwe neza nawe urwo rwiwe rwubwe neza. Ariko mu masoso iyo ufise umugabo akijijwe n'ibiza bikuryohera uzuryoherwa. Ko ndababwira ikintu. Ego. Ko ndakubwira ikintu. Ibintu by'iwawe Mama Sisi ibibazo byawe bigomba bishigwe kwiherezo. Amen. Ariko iyo wabandi bwamufasha kwitabira amen ibyibushe. Amen. Ko ndababwira ngo umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera kwihana kuticuzwa. Ntiwicuzwe nuko wakira umubabaro wo mu buryo bw'Imana ugira ukuzanira agakiza. Amen. Hari igihe Satani yakukubaguvye arakubagura urugo rwawe. Ariko aho tugomba tuhamurenze. Iyo muza kuba abana ngahaguruka. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ndanezerewe cyane no kubona iki kintu tugomba tugihenura. Amen. Ndababwire ngo Imana ikibazo cya Mama Sisi yatumvise kera. Kandi si ikibazo kuri yo, ikibazo ni Mama Sisi. Uyu mwanya tugomba ngo tugiye gusenga buri muntu wese ari muri kino kibanza tuwe mu kibanza kimwe. Nta bindi dusaba ariko ngo ndababwire ngo iyi Mana ya Aburahamu imwe yafata Petero ikamukura mu nzitana mu mwanya Herode yari yiteguye kumwica. Ariko mu gatondo yiteguye kumwica. Imana imutorotse ibohero abona gutabarwa. Ariko ngo ndavuga ngo nimba uyu mwanya ariko arababara agiye gutambukira mu bunezero. Niba mugomba uyu mwanya ntihagire umuntu awusamara kuko ni umwanya Imana igira yishure ikibazo cya Mama Sisi. Ndakubwije ukuri Mama Sisi ndumva ngo noshima nimba yo yarashimye hejuru y'ibizigindwi bijyanye mu nzu y'abahungu n'ibisiga bitatu by'abakobwa n'abagore kujya kwa mama nambaye ubusa nzosubira mu nda y'isi atose ntwaye. Rero iryo shimwe ryatumye rikora ku mutima w'Imana niryo tugiye gukoresha. Haleluya. Urakoze Imana. Urakoze Imana. Mana turagushimiye Mana. Papa ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Ndagushimiye ko ibi bintu bitaje giturumuka wari ubizi. Wari ubizi kuko niwe watanze ubuzima muri bano babyeyi. Utanga ubuzima muri Mama Sisi. Utanga ubuzima muri bano babyeyi. Sisi. Haha. Kubona? Oya. Amakuru y'iminsi. Neza. Eka. Papa, have some mayonnaise.
Reya nta kindi kintu cari kinzane ejo kugukumbura nari ndakumbuye ariko hari ikintu nari nje kuguhanuza Chiki kashasisi. Reya Antya yari yandonkeye igipapa gikunda abana ambwira ko yoshobora gukuza kuntora ngo tukagenda nyene umuhiri we y'uwo mpapa akaza arantembereza anjana ku maplaje kugira nshobore kwiyibagiza umubabaro w'umuhira. Rero hanini urabizi ko ata kintu ushobora gukora nk'abadije wowe mukuru wanje kumufashije. Sisi. Chendume. Ibyo ni byo Antya yaguhanuye Sisi. Antya agira kubesha. Ariko arakubesha uzuragenda muri ivyo bigabo. Uzurataha mwijoro. Utahere ko papa wa premier murazi yo papa wa kazi. Hama mama nawe aratunujwe na papa wawe. Hamusuri umutunuzi rya kabiri Sisi. Vyumviye nawe sha Sisi. Antya ariko arakubesha. Bana ko yaka gutwara inka. Akenera ubura muri we utwara inda nawe kandi ukiri umwana. Mama wano wasigaranye wenyene Sisi. Reka kumviriza Antya. Wetekereza usengera papa wawe azohinduka utarinze uraca muri izo gusoma. Izo ni inzira mbaye kwa gutwara mwana uracyari umwana mutoya. Reka kumwishinga yiga umureke ntamurekane n'ivyo bigabo. Reya Ukuri ibimuhanuye buke. Urumva nk'uko afise umugenzi mubi cane ahubwo yomuheba akamuheba akazasengera papa wiwe papa wagahinduka cane kuko ibigabo vy'ubu bigenda atandero bifise byatayibanga sintu nka bimwe vyovyo musanga ariko imigira by'abamenyekaye cane gose. Urumva ahubwo inyishu yoronka ni gusenga cane kuko agasenga agakomeza agasengera mama wiwe kuko ni satani. Urumva uko yagize ingorane uwo mugenzi wiwe ko abagenzi buwe ahubwo n'abana babi igihe abonye ko agize ibibazo aca ashaka yuko nawe agwa mu zindi ngorane. Ahubwo jya mu cyumba usengere papa wawe wo guhinduka. Papa wawe mujye mushinga inama yuko kuba yahindutse kandi turize ko kuba azohinduka natwe dufasha tugusengera tubasengera kuba azohinduka. Barya abana bababwira yuko baje mu bigabo bibi ugaca baje mu bigabo bibi. Barya n'abana usanga mu mutwe atambere bafise wiyo baca bajandirana nabo cyangwa usanga mu ijoro ariko nta buzima bubi ni ukwegera Imana gusa nta bindi kuko ibigabo nta kuraba iby'ibigabo ni umwana mubi nawe we mu makosa. Ubwo kimwe gusa no guhanura senga dufashe gusengera maze dusenge hamwe kandi tuzi ko Imana ishoboye byose sibyo. Ndabashimiye cyane ngene mushoboye kumbera abavukanyi beza mutemeye konja mu buhumbu murakoze cyane. Ahubwo rero shaka nirukange ntahe murakoze cyane sisange papa yatashe urabizi ko hari ingorane. Reka tuguherekeze tugeze ngaho. Mama, go hano. Mama, ko wambwiye ko papa atakibazo afise je ndabona afise ikibazo. Kibazo?
Kibazo cyabonye jewe ntabonye cyane. Ajaganga ukava mu cyumba ambwira ngo karaje. Ndamubaza akantu kaje aranka kuvuga ndagenda kuraba muri chambre ndabura. Yo. Ife naje. Yo. Ruraje. Icara mu matwi. Ruraje. Nta nibiki. Nacho. Nibiki Nacho. Mama sisi. Gel amana nacho. Gel nacho. Sisi içeri gel. Sisi nacho. Questo me lo c'hai. Avanti. Come si può giocare? Mama sisi. Ndarushe cyane. Urarushe? Sinziriye nguma nkangagurika. Kubera habaye. Ukangagurika? Ni malaria yakufanya? Ijoro ryose ndarakangagurika. Tunde usenge? Ubwo biga ndakubaza. Mama sisi. Ndakubaza. Ubwo wa mukozi w'Imana n'umurongo. Wa mukozi w'Imana ubwo n'umurongo. Baje abakozi b'Imana benshi ngaha. Ushaka wa. Umwe yari yambaye costume. Na pantalon. Yakora hari. Aramukeneye. Ndamukeneye. Unyene cyane. Ndamukeneye. Ngenda muronde. Telefone yawe. Ndabona n'ibigabo. Reka. Nde mukanya ariko ntake. Allo? Ego mama sisi. Yesu ashimwe pastor. Yesu nashimwe. Murakomeye. Sinzi ko mufise akanya naye ndabakeneye. Papa sisi ngo arabashaka. Yesu ni mwiza pastor. Ego. Ibindi turabivugana n'uwashika. Yo nico twahamagariwe reka ndahace. Fuma mpeba byose. Murakoze Yesu nabahezagire. Sawa murakoze cyane. Murakoze. Waraje ngo yage mu rubanza ngo mwaka cyangwa ngaha gatowe ku musana. Ashanaze. Bana n'ibigabo. Ikangu bita. Byaranyiga. Ega je hamwe nibaje nibarari. Byaranyiga. Namahoro nawe. Uko ina mahoro. Yesu nashimwe. Amen. Yego. Karibure. Nukuri murakoze. Ego. Mahoro gushika. Nimpore. Bravo. Ego kwiri. Yego nukuri. Yesu nahimbaza. Amen. Kaze. Kaze. Murakoze cyane. Ego. Nimpore none. Nukuri turashima. Namahoro. We ntameza. Nukuri. Nukuri. Mubyo twahamagariwe nabyo n'ibintu birimo.
nanamubwiye mu masaba telefone yego yego afite akabazo yego yewe iryo joro ngo buraca ha iba rigoye kuri jewe ni mpore none yo kwina amahoro ashaka kuri jewe ashafise akabazo karakomeye mfise ibigabo turwanya mu ijoro biranyigagura pastor ndakeneye ugira icyo ukoreye eba biranyigagura ntabwo simba kuzika reka reka mu gitondo maransanga ngenda muri dushe umenga n'ibiro byanyegagura urumva eba gico waduhamagariye ngo tubarira nanjye nkive none je n'abana turwana eba bimenyeka ubwonko byarapfunda kumesana reka biranyegagura bikakakunyija ego none akeneye imana igira icyo nkoreye ego mama sinwe numvise ariko arasenga numva ndongorewe nanje kumva nosenga kumva nohamagara umukozi w'Imana urakoze Imana Imana irakoze cyane ndanezerewe cyane no kuba mwantelefone yego no kuba Imana igira ibuhore umwana wayo icyatumye apfa kwari kugira ngo aze kurondera buri munyabyaha wese urabyumvaga mushingano Yesu aragukunda cyane Yesu aragukunda kuko uyu mwanya ugira ubuntu bwo kuba muri bazima kandi ugira ubuntu bwo kubyivugira impamvu Imana yakubitse muri bya bihe byose kwari kugira ngo iguhe igihe kinkiki cyo kwihana kugira ngo ubuzima bwawe bube Imana ibwemera niba uwo binyemerera neza niba wavyemeye wo kwakira Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe Yesu akaba umwami muri wewe akaganza ibyawe byose ntacyo bitwaye igihe wagendeyemo ariko umwamagire yiburutse ibindi bishasha hejuru y'ubugingo bw'iwawe ntugire ikibazo Imana ntiyitaye ibyo wakoze ariko yitaye ikintu igira ukoresha ubuzima bw'iwawe humura uyu mwanya ngo ndakubwira ikintu kimwe mu bwami bw'Imana biteguye kuririmba kuko hari ikintu kigira kivuka uyu mwanya mushinga nawe humura kuko hari iby'Imana igomba igukoresha ntiwite ku mwikomo ku byo utakoze kiriya gihe ariko Imana yashimye ko wabikora muri kino gihe Imana igomba kugira umugabo mwiza urakoze papa urakoze Mana reka ndagusaba uce bugufi kuko mu byo yarondera nawe warimwo haleluya urakoze papa simba kwa Mungu urakoze Mana urakoze Mana ugororotse Mana yamwishyura ndagushimiye kuko urukundo rwawe mu byakuzanye minsi n'uyu mushinga nawe yarimwo ndagushimiye ko intumbero yawe yarukugirira neza abantu bose reka amaraso yawe yaviriye mu wavira ku musaraba acucubwe kuri uyu mushinga nahe abone gukira kandi urakoze kumuhariye urakoze ko muri noze utanze amashimwe urakoze kumubohoye urakoze kutanze ishimwe muri muvyeyi urakoze kutanze amashimwe urakoze tugukomera amashimwe izina rya Kristo Yesu amen Imana igukoreye uri kubanyumvaga mushinga hari ikintu Imana igukoreye humura kuko Imana ikugize mushasha utakiri wawe hari ikintu Imana iteretse muri wewe imbuto itabora igiye gutuma benshi bihana ku bwawe amen Ego waragendeye mu bwicanyi wagendeye mu busuma wavuze ko watwaye ibi wari umuntu atwara ibiturire siko wavuze gamushingana ariko Imana nikirabye ibyo wakoze ariko iguteretsemo imbuto idasanzwe igiye gukwega benshi kugakiza kandi humure amina ugiye gukwega abashinga naye benshi bari bameze nkawe
ugiye kuba umunyu ugiye kuba umuco ugiye kuba icyate gisomeka mu mahanga yose kuko niuhamagariwe mushingana niuhamagariwe kurya ibiharage n'umuceri nk'uko abandi babyibaza ariko twahamagariwe guhindura Yesu akugirire neza mushingana Yesu aragukunda humura ntacurira ya urakoze action Simba go. Mama sis. Mama Garira sis. Mama Garira. Mama Simba. Sis. Sisi. Sisi. Wino. Wino. Sisi. Wino. Sisi. Namusami. Mamazi. Sisi. Imbabazi. Imbabazi. Papanacho. Imbabazi. Mamazi. Imbabazi. 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 tuza Sisi. tuza Ndagusabye imbabazi. Papanacho papa. Mana urakoze ndagushimiye kubw'umuryango nk'uyu utanze ubyukijemo agakiza umunezero shishikara kuba hafi shishikara kubagira neza kandi ubaha ibyo bakeneye byose bya byiyumviro by'amahoro bigaragare ko hejuru ubuzima bwabo kandi ubahe baba mu mwanya wo kwinezereza ariko babeho banezereza uwo bapfiriye niyo ntumbero amahoro mukozi. Yesu nashimye. Amen. Muri amahoro. N'amahoro turashima Imana cyane. Imana yakoze kubanyereka. Nukuri. Mufashe ko mbona muberewe. Pastor. Yego. Muvuze neza by'ukuri ndaberewe. Nukuri ndabona umeze neza cyane. Burya nayimaze iminsi ndabaronda ngoze kubashimira. Yo. Mwarakoze isengesho mwansegeye. Sije nkwiye gushimwa ni rurema. Imana yabwe icyubahiro. Burya ijambo ry'Imana mu migani igice c'11 ku murongo wa 25. Hari amajambo avuga ngo umutima urekura na uzotota. Yego kandi nguvomera abandi azovomera. By'ukuri ahari umusore ngiye kuraba inde gashe ngiye kumuraba hari yakuri bata hamwe muri vire umusore adandaza amatelefoni hajya rero Imana rigeze ku muntu mako ndagenda ndamuburira by'ukuri uyo musore ubuzima arabayemo bwari bubi yego nuko yatera inda abakobwa maze bakaza barazikora cyangwa wahuye nawe hakamukubita uruvunaguritse Imana ikabara kubwo musore Imana indi jambo riri mu migani igice cya 28 ku murongo wa 17 ati genda umubwire ko umuntu ariko amaraso y'uwundi azokwa amahunga arinde ashike kuzimu kandi ntihazagire umuntu amubutse ati mugabo genda umumbarire kuko nifuza ko yihana akazohindura benshi nukuri uyo musore rero yarageze ku rwego rutari rwiza kugira asinzira ntivyakunda guma kangagurika abona bo yakuye amenyo abona bo yishe abona zanda z'abana zikoragurika abona bwa bwana buza kumugeti watwikiye iki inyuma rero yaratuzwe n'urumogi cyangwa akanwa urutuku yego hasi rero ndamushikiye ndamubwira nti Yesu arakugomba kandi aragomba ko mwake nk'uwo n'umukiza maze uhinduke ahindura ubuzima bwawe nawe zuhindura abandi bazahinduke ku bwawe by'ukuri uwo musore arakira ubutumwa bwiza mbona arahindutse ubu rero niwe ngiye kuraba twahuye niwe Imana yakoresheje gutyo ubona ntihama urabona na bya bintu yego nahora nambara byaracitse niwe yambwiye ngenda ngurira ikirato aha niwe ngiye ngurira akarato ukavanga umuntu aciye iwawe ikirato uvuga ngo bo itwarekeye reka nakubwire mukizwa igikorwa uri kurakora Imana izokubwira cyane amen Petero abwirwa ijambo rivuga ngo mukiri mu mubiri utegeza kugana mu behezagirira ngoma nakubwira igikorwa wakoze inkuru nziza ngoma nakubwira kirafyefyetura wa mugabo uzi wa mugabo uzi kirafyefyetura aho ndi akwa kunkura amenyo ubu mu gushima Imana duza amaboko n'amaguru yose akamanika ubu n'umukirisu mwiza reka kumbera ariko urabona ko noza kukubesha kirafyefyetura arashima Imana
ubu n'ibyosozi biratibuka mpomba nuzuye mu mwuka wera yarihanyikira fyefyetu ubu nakira umuntu w'Imana ubu n'umwana w'Imana ugira neza bugaca bukira ugira neza mana yo haleluya ugira neza bugaca bukira ntawanye nawe mukizwa ariko yarihaye kira fyefyetu ruheruka wewe numwe wa kera Pastor shimiye Imana ubu ni mushasha shimiye Imana kuko yakira umwana w'Imana kemera ko ari umunyavyaha uwo munsi numvisa numa ko telefone yihuta bivanye n'ibyo mwaganiriye Imana ijwi ry'Imana gwagumye riza ari mu bakori n'umugabo wa Yesu ndamwemera n'umugabo Yesu n'umugabo natwe nitworashe gosha njya nakubwira nibi birato naringiye gutora ko yemu urabihevye cyane bihebye gushima oya mukizwa ntukizwe nabi ibirato nabyo birasaba ko twambara ibirato hamwe byose Pasa bibiri imbari yawe yohava bigukoza guhava gucumura ku mara yawe Daniel yavuze ngo bashikanye benshi ku bugorotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibyo bitazoshira manzu rekezi birato nagenda muhanywa mugamanze je gutangisha imbere umva ndakubwira ijambo umviriza mukizwa hari igihe umuntu aca mu kibanza atarico kuba ariko akaba arico gucamo gusa nakira tirura nawe yari umuntu w'Imana yego nukuri aha ndiko ndihuta hari umuntu ngiye kuraba Imana ibaheza kuko nivyo twahamagariwe nagiye gutangisha imbere y'Imana sawa